muri leta mvyeyi twiyemeje twese gushira ingufu zidasanzwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugwize umwimbu w'ibifungurwa hanyuma amagara y'abantu abe meza kandi turonke umusesekara udufasha kwikenura mu bindi tutihingurira. Twama twabivuze kandi ntituzobideha. Ihinguriro ridahomba, ihinguriro riteza imbere igihugu n'abantu ni ihinguriro ry'ibifungurwa. Kukaba nkako nta muntu adafungura ku munsi kandi udafunguye ntaco wokora kuko hakora mu nda, kandi twese turazi yuko indi shonje itagira amatwi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Varsito Ndayishimiye yarafashe intumbero yo kuzamura igisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, mu gihe ico gisata gifise uruhara ntangere mu bibeshejeho abarundi. Sebarundi akaba rero adasiba guhimiriza abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo bagwanye inzara n'ubukene, gutyo umunwa wose ushobore kuronka ico ufungura, umufuko wose nawo uronke amafaranga yo kwikenura. Ako kamo ka Sebarundi ko kwijukira uburimyi n'ubworozi karumviswe n'abenegihugu mu mpande zose, aho basigaye barijukiye kurima n'ukorora, bakarima kijambere ibitegwa bitandukanye badasize inyuma mbere n'ibinyantete nk'igitegwa c'ingano, igitegwa gifise akamaro kanini cyane mu ngaburo nyinshi umuntu akenera.
nk'uko twavyiboneye mu burere bw'uburimyi butandukanye twagiye turacamwo, ico gitegwa c'ingano ni igitegwa kirimwa cane mu ntara kama ya Mugamba. Aha tukavuga na cane cane nko mu makomine atandukanye y'intara za Muramvya, Kayanza na Bururi. Igiterwa c'ingano hano mu ntara ya Muramvya cifashe neza, n'ikimenyamenya nuko kirimwa mu makomine atatu: komine ya Kiganda, komine ya Muramvya na komine ya Bukeye, na cane cane mu gice c'Umugamba. Nko muri komine ya Muramvya, muri zone rya Rusera, ku mutumba wa Gishubi, wa Gatebe, eka turi ngaha anye ku mutumba wa Kibogoye, mwaciye muri komine ya Bukeye ku mitumba ya Busekera na Shumba. Aha turi muri uno mwanya ni mu kigo ca Izabu bita Munanira, aho basanzwe bafasha kugwiza imbuto zitandukanye, aho mubona bagwijije ingano ku gice kirenga hegitari 2. Aha mu ntara yacu ya Kayanza, burya ni intara novuga nti iri mu burere novita butatu, hari igice bwa mbere ca Buyenzi, igice ca Kirimiro hamwe n'igice ca Mugamba. Igitegwa c'ingano kiri mu hakuru mu gice ca Mugamba, aho naho cane cane mu makomine ya Kabarore, komine ya Kabarore, komine ya Muruta hamwe na komine Matongo, hamwe n'igice gitoyi ca komine ya Kayanza. Igitegwa c'ingano ni igitegwa muri iyi ntara kama ya Mugamba cane cane, ni igitegwa gifise ikibanza kininiya nk'uko mugenda mubibona ku misozi. Ni igitegwa kitinyegeza nk'ubu muri aya mezi. Rero ico gitegwa hariho hamwe hamwe basa n'abagihevye kubera inyoni zarazikarira cane, mugabo kubera ubuhage haraboneka ubwoko bw'imbuto bwinshi, harabonetse ubwoko bw'imbuto y'ingano inyoni zidashobora kurya canke ngo zone, tuvuge kona nk'uko zahora zona kera. Mwabibonye nk'aho twaciye, mwabonye ko twashoboye kubona nk'ubwoko bushika 4 bw'ingano. Rero burya bwagiye kuboneka, abarimyi bamwe bamwe bamaze gucika inkokora zo kurima ingano kubera inyoni, ariko ubu turishima, ubu basubiye kugarukana agatima aho baronkeye ubundi bwoko bw'ingano, kiretse n'inyoni n'utundi dukoko tudashobora gushoka twonona kubera burya bisokora ariyo mahwa zifise. Irya ni moyen de défense yazo, agakoko kaguye ko ntigaca gashikira urutete nk'irya mbuto ya kera twahura tubona wasanga intete ziri hejuru, inyoni zigaca zizitora hafi. Ubu rero igitegwa c'ingano ubu bacisubiye kucijukira cane gose ugereranije no mu misi yahera, kubera bari babonye yuko bishika bakarima hanyuma ntibimbure. Ufatiye ku burere butandukanye hibonekezamwo ico gitegwa c'ingano, igitegwa kiri mu bwoko bw'ibinyantete, biribonekeza neza ko abarimyi bijukiye cane kurima ico gitegwa muri kino gihe. Abarongoye ibiro bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ico gitegwa gisanzwe kirimwamwo, baratubwira akamaro k'ico gitegwa ku bene gihugu. Ni gitegwa ugiye kuraba ico tuma bacihujukira nko muri ibi bihe, ni gitegwa gisaba uburyo buke tugeranije n'ibindi bitegwa. Ni gitegwa gishobora kurimwa 2 mu mwaka, ariko mu gihe c'imvura barima nkenke, ariko mu gihe cici nico gitegwa baca bashira imbere cane kubera gisaba uburyo buke. Murumva ko gica cunguka. Mwabonye nkaho twabonye 5 hectares zari hamwe, hari aho twabonye 35 hectares. Ugerageje kuraba inyungu umurimyi aba yarimye ashobora kuronka,
tugereranije amezi kimara ku mutumba, inyungu ivamwo. Nk'ubu turashobora kubona yuko igiterwa c'ingano gishobora kuba cunguka gusumba ibindi biterwa kubera kimara ku gahinga amezi 4 gusa, kandi cera kiri kw'ibeyi ryiza. Dufate nk'ubu mwiyera araho uzubona ikiro kigurwa nk'Ibihumbi 200. Hanyuma tugereranije n'umwimbu umuntu ashobora gukura kuri superficie dukunda gufatira ko ariyo hegitari 1, umuntu ashobora kuhakura hagati y'itoni 3 na 5. Aho rero ugiye kuraba amafaranga ashobora kuvamwo, usanga ari amafaranga menshi ku munyagihugu canke n'igihugu yoba yarimye ico giterwa, kandi agace yaronka mu mezi makeyi, bica bimutuma ashobora guca arangura n'iyindi migambi hambavu y'uwo mugambi wo kurima. Akamaro k'igiterwa c'ingano hano iwacu nuko ubwa mbere igiterwa c'ingano kirimwa 2 mu mwaka, kirarimwa ku gatasi, kikarimwa no ku mpeshi. Ikindi nuko igiterwa c'ingano ni igiterwa cimbuka n'ingoga, cimbukira amezi 3 n'inusu gushika ku mezi 4, bivuga yuko kivuna abenegihugu, bigatuma abenegihugu bikenura n'ingoga na n'ingoga, kandi igiterwa c'ingano kiri mu binyentete vyimbuka kandi bigugwa amafaranga akwiye. Turamaze kubona ko igiterwa c'ingano gifasha muri vyinshi, kuko iyo umwimbu ubonetse abakinyora nk'ivyo bafungura, hanyuma umusesekara nawo ukawutwara kw'isoko kugira ngo amafaranga avuyemwo ashoboye kubasahiriza mu bindi navyo baba bakeneye bishaka kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Hama rero turiko turaba nkuko mubibona ngaha duherereye, murabona ko umwimbu ari mwiza, murabona hose ko haberewe, hose hateragiye igiterwa c'ingano. Hakuri igiterwa c'ingano ngaha mu mano 20 kirimwamwo, nivyo kirarima ku mice 2, hariho kwirima ry'agatasi mugo usanga abantu bakiye bakirimye, mugo cyane kwirima ry'impeshi niho cyane ahantu hapfuye igiterwa c'ibiraya, niho usanga benshi bateragiye ingano. Murabona ko imitumba yose naho benshi basoromye isa niyambaye igiterwa c'ingano. bitabiriye akamo ka Sebarundi ko gukura amaboko mu mpuzu bakagwiza umwimbu kugira ngo inzara n'ubukene bisezeregwe burundu mu Burundi. Abenegihugu bahurikiye mu makoperative eka mbere n'abanyamashengero nabo nyene barijukiye kurima ico giterwa c'ingano. Turazikunda cyane kubera imiryango irazifungura kandi tugaheza tukaronka n'amafaranga. Nico gituma mubona twahavuye dushima na ya mpanuro y'umukuru w'igihugu yuko umunwa wose woshobora kuronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Iyo ntumbero rero twarayifashe muri no paruwasi yacu ya Gwegura. Nico gituma mubona twarimye ahantu hangana gutya, hangana ni hegitari 4. Tukaba twiteze rero umwimbu ungana n'itoni 10. Toni 10 nazo tuzirose rero tuzoheza turonke amafaranga ashika nko ku miliyoni 15 kugira ngo rero umufuko uronke amafaranga n'umunwa uronke ico ufungura. Ingano cyane no kwari mu mugamba ni igiterwa basanzwe batera cyane kandi kikahakunda. Natwe turabona ko ari igiterwa ciza kandi cimbuka, cera kare mu mezi make. Birota kurima ibibindi usanga bimara amezi n'amezi nk'ibijumbu nk'iki. Kenshi yo tuhasanga turiko turima ingano tukarima n'ibiraya. Twebwe mu muryango wacu turafise amarerero. Ayo marerero nta bari kararima nitwe tuba turiko turayatunga. Turafise mu butumwa bwacu ubutumwa bw'abasaza, ivyo byose vyunganira abo. Dusanga rero abo bantu bose dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tugakora. N'abandi bagorwa ndetse abo dutora tukigereza iwacu nabo nyene turagera igihe tukabafasha. Kugira rero turonke ico tubafasha nuko dukura amaboko mu mpuzu tugakora tukagwiza umwimbu. Ingano zirimwa 2 mu mwaka ku mutasuro hamwe no mu mpeshi. Rero iki gihe kirabi cihoho turima ingano nyinshi. Iyo twejeje rero turashora umwimbu
hama tugashobora kwikenura mu byo tuba tudashoboye kurima. Nimba tuba dukeneye umunyu canke isabuni, ivyo tudashobora kurima muri kano karere, umuntu aca yikora kuri wa mwimbu hama agashora akaronka udufaranga two kwikenura. Igiterwa c'ingano ni igiterwa ciza cane, ni igiterwa umuntu atera aheruka aje gutera kubiba akazosubira kuza kugesa. Igitabara umuntu n'ingoga mu mezi 3-4 umuntu aba yimbuye, kandi kirimwe inyungu cane. Twari tuje hamwe turadusanga Nyamigenda ko ntari miri mpeshi, niho twegera tukaja hamwe tukavugana, hama tukimvira gushinga koperative kugira bikundike tugire inguvu zo kure hamwe kugira tugwize umwimbo. Urabona ko twari ingano, izi ngano twifuza ko tuzaba tuzijana aho kwiryo hinguro tuko twakira mu Kibugoyi kugira duhingura ifarini y'ingano, kumbe n'ifarini y'ibigori. Naco twere mwabonye ko mubona twari ingano, twifuza ko uyu mwimbo tuzojana mwiryo hinguriro hama tukahingura iyo farini y'ingano, ndetse tukaronka n'itoroto tuzogaburira ibitungwa vyacu. Dukwege n'abandi bene guba twegereye tubigishe n'umugambi wo kurima uburyo bakijambira ko n'izingano ziri ku murongo, hama baradukundira baratwumvira, ndetse nabonye turabaha imbuto barakora nkuko nawe turakora iyi koperative nyene. Umuntu yabicizero ko vuba na vuba dusha gutera imbere turavye imirima twarimye uko isa nuko imeze kandi mwe murabibona. Akamo twatera abandi bene igihugu nuko nabo nyine bohurika hamwe kaje mu koperative cyo kimwe n'abandi, hama bagashira inguvu hamwe, nivyo bizotuma baronka n'umwimbo gwiriye, hama bagatera imbere. Kamonoha abene igihugu kugira bijukire kurima nuko bogwanya inzara kugira ngo imunwa wose uronke ico ufungura, kurya nyene umukuru w'igihugu yamarika arabitubwira. Nico nagranda basaba bene igihugu bose bijukire kurima ko tuba turiko turagwanya inzara, gutyo obizotuma umuntu wese aronka icafungura n'icashira mu mufuko. Akamo twotera abandi bafise amasengero nuko boheza nabo bagashobora kurima, kuko twebwe ngaho ico dufasha haza kurima abakristo bavuye mu mibano hirya no hino. Ibi rero dukora ngaha turaheza tugaca tubaha imbuto nabo bagaca baja kubikora iwabo. Nico gituma mubona hariya mu mitumba hose ugerageje kuraba abakristo barabifashe nka nkama, baragerageje guca imikobeko nkuko ngaha twayiciye, nabone bagaca barima kijambere nkuko mubona ingano duheza tukazirima neza. Ico twotera kamure y'abanyamashengero nuko batokwigisha abantu ijambo ry'Imana gusa, hubwo bo bigisha no kurima, kuko n'iryo jambo ry'Imana umuntu atashoboye gufungura ntiyoshobora kuryumviriza. Kare twarabikora ugasanga umuntu ariko arima akarima kamwe, ugasanga arimye nka are 2 canke 3, ariko aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu adutereye aho kamo twaciye tuja hamwe, ubu turashobora kurima ihegitare 2 mbere n'izirenga ziri hamwe, ku buryo usanga n'umwimbu turonse ucuba mwinshi. Nakarengo Nyamwigenda ko ntari miri mpeshi. Ico twosaba abandi bene gihugu nuko bo kwijukira uwo mugambi wo kuja mu mashira hamwe kugira ngo baterateranye amatongo. Narirya leta mvyeyi leta nkozi yatwemereye yuko abantu bari hegitare 2 n'izirenga bazohora baroswa imbuto hamwe n'umwavu. Ikindi notera abene gihugu bagenzanje cotuma baja mu mashira hamwe, turahigira n'ubuhinga bwo kurima kijambere, gutyo tukaguma twongereza umwimbu. Muri iyo ntara kama ya Mugamba irimwamwo ico gitegwa c'ingano, mu makomine twashoboye gushikamwo aha tukavuga nka Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza, Bukeye na Muramvya mu ntara ya Muramvya, hamwe rero na Rutovu na Mugamba mu ntara ya Bururi,
bikaba rero bigaragara ko hitezwe umwimbu w'umusesekara abenegihugu bazoshobora gufungura no gushora ku masoko kugira ngo baronke amafaranga yo kwikenura. Kuva ku mutumba kugenda kuri zone gushika ku ikomine mbere gushika ku rw'intara nuko mu vyo tujeje dukora misori rero guhimiriza abarimyi b'ingano kugira bwa mbere bahindure bwa buryo bwa kira bwo kuziteragira bazitere ku buryo bwa kijambere kandi batere ingano tubona ko zimbuka izo baguriye ngaha mu ntuze muri izabuko nibo badufasha kuza baragwiza imbuto ubona ko zishobora kwimbuka kugira umwimbu ushobore kwiyongera uboneke. Hanyuma nk'uko twama twabisabwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ahavuga bati dukore kugira ngo umuntu wose uronke icyo ufungura hamwe n'amafaranga yose aboneke mu mufuko kugira ngo abarimyi bazirima tuve muri vya bindi vy'uko umuntu yarima avuga ati ndonde two nzohava kumbure nk'uburamwo ubugari bwo gufungura mugo umwimbo uboneke mwinshi hashire kuboneka ivyo gufungura n'umuseseka gutwara ku isoko. Turiko turaraba uno mwaka umwimbo w'ingano uzogenda neza naho imvura yacitse hakiri kare. Mwabonye yuko umwimbu wifashe neza. Biragaragara ko umwimbu uzogenda neza kuko uno mwaka turavye igitegwa c'ingano gikenera imvura yavyitwayemo neza. Rero nta nkeka yuko umwimbu uzogenda neza. Iyo imvura iramvye birashikikagwa zigaca zirumba ntizijemwo intete ntizijemwo cyangwa ugasanga hagiyemo nkeye, ariko uno mwaka kubera ikirere cagenze neza nukuri turizeye neza kandi biragaragara aho tugenda turaca nta muntu ariko aravuga ati ingano zararumvye kubera imvura. Aha rero nta nkeka yuko umwimbu uzigenza neza muri uno mwaka. Kubera rero nkaha muri kano karere turimwo bakirima ku bwinshi nuko uno munsi hano mu ntara iwacu ahanyene ku mitumba ya Kibogoye, Kigereka, Shumba, Kivogero, Rwantsinda, Biganda, Busimba amakoperative yashoboye kuja hamwe akaba ariko arubaka gahinguriro gatoya kazohingura ifu y'ingano kagahingura n'ifu y'ibigori na mbere iruhande y'ivyo kakazonahingura n'ifungurwa z'ibitungwa. Murumva rero yuko hano mu ntara iwacu igitegwa c'ingano kiriko kirijukirwa mu barimye ingano kandi ku bice binini hariho amakoperative haba muri Muramvya hakaba no ngaha anye muri Bukeyi. Bivuga rero yuko muri kazoza n'ubu unye umunwa wose ushobora kuronka ico ufungura eka na mbere n'umufuko ukaronka ico ubika kuko izi ngano nibamara kuzimbura zikimbuka nuko batazozifungura zose zimwe bazozijana muri ako gahinguriro eka n'izindi bazihe n'abandi gutyo kubera atazozitanga ku buntu nuko umufuko nawo uzoca uronka ikiwujamwe. Kandi n'abenegihugu mwagiye murayaga mwumvise yuko bishimiye umwimbu w'ingano bakishimira ico bazokuramwo. Murazi ko imitumba yose hari amakoperative sangwa baje bose tubahimiriza yuko bose bijukira gutera igitegwa c'ingano kugira ngo dushire kuronka umwimbu ushimishije. Mbere n'ikimenyamenya nuko ngaha muri komine ya Muruta asanzwe hari ihinguriro ryubatswe ihingura ifu y'ingano. Nivyo turabona muri no misi ntiriko rakora neza mu gice turakora turi kumwe n'abantu ntwaro niko turiko duhimiriza abantu bafise uburyo umutahe bashire mu mitahe yabo kugira ngo mu misi imbere ko tubona ko uri kuriyongera w'ingano ni hashobora kuboneka umusesekara kumbure urengeje iryo hinguro riheze rifashe kumbure kuzariragura umwimbu w'abene gihugu hanyuma ntuzuhava usanga kumbure barose umwimbu mugabo wafusanga babuze aho bushorera. Rero twifuza ko dukomeza guhimiza bere dushiremo ingufu nyinshi cyane gose kugira abarimyi bose bazijukira umwimbu uboneke ku musesekara hamwe no muri kazoza kavuba twifuza ko tworonka umwimbu w'umusesekara gushika naho dushobora gushika ku rugero rwo kushora hanze. Mu gihe rero vyibonekeza ko ico gitegwa c'ingano cijukiwe cyane kurimwa ngaha mu Burundi eka mbere n'umwimbu w'ico gitegwa ukaba ubandanya kongerekana ku bwinshi birakwiye ko
abagwizatunga bashira imitahe yabo mu biterwa by'ibinyantete bifise akamaro kanini cyane ku ngaburo umuntu akenera, na cyane cyane ico giterwa c'ingano hakaboneka n'amahinguriro yoza ahingura uwo mwimbu w'ico giterwa, gutyo n'abene gihugu bagashobora kuronka aho bashorera bagashobora kwikenura.